nyene warafise ubwenge nyene bwari bukwiye canke wagiye gutora ubwenge mu nyuma imaze kwikubita hasi watoye ubwenge mu nyuma cane reka negeze inyuma kugura byagenze bite bino bintu muto base ibi vyabaye kweri naje navyitega navuye home nkomeye neza heje kwitera amazi meze fresh nifise programme y'umujama nyene wa promotion ya musique yacu tuvugana nyene tuvugane vyo ku radio vya hehe rero ndafata akamoto nkuko bisanzwe umumotari kweri yagenda nkurubeye yantwara nkibapyi wamengo ndavyita kuyitwarira mwijana muri make wayibona hari ya wicaya cyane gose waragize waravunitse canke warakomeretse oya sinavunitse gusa nakomeretse kuba ari hafi y'umutsi sishobora gutambuka nafise amabekiye nana magufa yo kumano n'amano amame yaravunitse amaharamano yavunitse yaravunitse niyo mpamvu nacenshira ko bandage ino naho hari ibintu vy'inyuzi kiya yatari ucako canke nawe ni kujya kuntu urabona yarakase ashaka kumubisa caramugonga ca turi kuba mu ipave twikuvyereje amaguru kubera bari hasi gucyane imotira gukuba nawewe rero ibintu vyari imbere byo byose binkata biraheze ama NA Chilo motive abantu nyene mu motive kugira ngo aze ku umutume aza kuraba indirimbo yawe sengi karata y'ubuzima usobore kubaho neza kuraba ko mu mufuko usobore gukora kugira uronka amahera ivyo bisi bitubuzima kora kazi ka fresh udasubira inyuma ivyo bizotuma hirya no hino bakubaha niwo kora ukabona uko bisiswata ntuhagarike go mukora kujya ku mutima twendeleye amatusi twendeleye amatusi pariti ya kabiri kuri nzuze tugendirivo sasa uhere hagene twendeleye amatusi du reka kugira ikijuju butobo guhenda bugutwara mu buhumbu bagutora nk'akajumbu baguhenda bagukura n'uduhuzu ntutangwa kuvuza impundu ishitse yo gatangura kuvuga yes Areka ntangure mvuga nti bonjour bonsoir mesdames et messieurs de Buja Feva mape manoti promoter maître de cérémonie manoti ta promotateur maître de cérémonato uzo kwigana iyi noti azofunga ubarongeye ko kandi murakibuka de VIP ako ni kubongeye ko mazina yanje no muzero naho mvuga nezerewe ndabaza murabona ku maguru ibintu sawa ariko naho turaza kubishikako recommend ubwete nta nshuti nkawe umaze kugira subscribe kuri channel ya YouTube nawe turabikora taza kunezerwa uno musina yikora no musirero murabitse uko ngenda singenda je nyene naherekejwe na Gastar Studio isanzwe bakora ama photoshoot bakora ama video y'indirimbo ikabakorera n'ama video yo mu manza zitandukanye ubakeneye cyo bandikira kuri WhatsApp muri ko murabona ngaha reka rero kandi tubandanye ndivuga no musendi kumwe n'umuntu sinavuga n'umutumire muga kuri TV wanje n'umutumire muga hantu ndi ni muhiri wabo caciko mutumire ndi kumwe n'umuririmbye ndi kumwe n'umustar umwe mu bastari navuga ko basanze baba yantu hameze neza bapanze inzu nini ko biri kose nzapanze nini kandi muramuzi maramaze guca kuri iyi TV yacu ya Bamanoti TV ni NA Chilo n'indirimbo ziye zitandukanye inyuma y'amezi 8 yose asohoye indirimbo bita Mia yaciye asohora indirimbo bita Dudu mu minsi tarenze 12 imaze kurabwa n'abantu baba hafi 200 ndiko ndagereza kuvuga abantu 1995 kuri YouTube yiwe ja ko rugira 1996 kugira ngo ejo canye hirya yeje tube tumaze gukwiza Samire yeah bro yes naho narakuramuza ako kantu nshize kumenga ejo tunyihe twakubise Samire man bizo vyakunze wowe uri kuratura rero cha kuri YouTube wandike NA Chilo wandike Dudu by NA Chilo no bakyandika ni na Chilo na Chilo nena a na Chilo NA Chilo amucija kuri YouTube wandike nyene Dudu nyene Dudu mu Kirundi NA Chilo ucuraba indirimbo ebani meze fresh sana no musi rero naje kumura kwera ibintu bibi ikintu cyambere je kumura kubera gwaye bwambe na nuvuga ati ntacyo turaza kwivugana kubera gwaye kigira kabira afise niyo ndirimbo shasha bita Dudu NA Chilo ndakubaze ngo gute urabona ni ibintu biboneka yuko hari gihe usanga rega mu mutima amahoro ari yose ataje mu mutima amahoro ari yose gusa urabona umubiri nawo hagaze fo umubiri ni fo sana kwi ndacakineye amasengesho y'abantu benshi ebana pore sana kwi asante Bamanoti TV namwebwe mwese muriko muradukurikirana muzofashe gusenga ja bless okay mbere ko tunatangura n'ikiganiro basi nahora nkunda kubaza ngo banze tubwire ingene umerewe muka ndabona vere mu bintu si sawa ariko reka ndagusaba turamukiriza abantu bari kwadukurikirana
What up, it's your boy NA Chilo, the Babylon Kankalas, the best rapper in the place. Katoka Urakorora, wagwan. The Babylon. Babylon, the best rapper in the place. Yeah. Ariko abantuze abaraperi kenshi bavuze Babylon twumva menga n'umuntu mubi Ya tuvuze Babylon uri umuraperi ushatse kuvuga yuko uri umuntu mubi mu kurapa usumba abandi Jacques ibintu bene ivyo nyene. Ariko iryo jambo kenshi barikore bashaka kuvuga umuntu mubi mu gukora ikintu bakunda kuvuga bad mugabo tumaze kumva Babylon benshi bavuze Babylon umuraperi avuze Babylon banatwumva kabisa ko uwo muntu ahubwo adashoboka. Ya bro, ivyo nyene babivuga mu kirappers. Mu baraperi niko babivuga canke bajya ba muri Jamaica nabo bakunda gukoresha ibintu bene ivyo. Gusa je mvuze ati Babylon the best rapper in the place. Bashatse kuvuga nyene ko ndi umuraperi akazi akomeye gusumba abandi. Agusumba abandi. Mano nakano ko baraperi gwe. Abaraperi kazima. Abaraperi kenshi murakunda kuyirinka ko kwiyemera. Akano ko kwiyemera buri gihe. Ya umuraperi atiyemeye none umva wo. Ngo je ngo kuri rap vraiment ngo aba bose ngo nibatekereze ngo je ndahari kuri rap ngo ndayibafitiye. Ya niko tumeze donc ni nama caractéristique amwe y'umuraperi. Ya none kugira mugira ivyo bintu kugira akano ko kwiyemera nyene. Navuga ni nyene uba wumva nyene uri fier yo kubivuga uba wifitiye confidence ko urenze nyene canke ni kwa kunini navuga tereka ko ariko abandi bavuga reka nanje mvuge kwa kundi nyene wapi mu wese bafise confidence kandi ntibigira abaraperi gusa n'abandi bari imbindi mideho barabivuga barita ba general tanu umunyezamu bakita ba kinki tani barita amazina na twebwe unique characteristique mu rapper. Yes twari tukiri muri introduction turaba didondora na bukebuke NA Chilo twahirukana igihe kera kweri ameza nga twahirukana Mose Nsori ndirimbo yitwa Ifase mani ko hari kera sana hari kera gose ncenda vyibuka kwera nyuma yaho warasohoye ntuze Mia nayo imaze amezi 8 ibaze Mia imaze amezi 8 twahirukana kuyiri nyuma yayo Ifase twaburanye kweri hararenze nk'umwaka kweri gihe twagenda turarapa mwibarabara ko bitako cyane gose gusuno musi turapira mu nzu cyane vyibuka Petriko tabona kaje hano imvura yaguye ugenda urapa cameraman no hari yagohonyera mu bizi barabarenze kimeze sabo ugenda n'aba cameraman barakora aba cameraman barakora ubu barakora sana yego bere ama NA Chilo basi reka nege tunyime kugura byagenze bite bino bintu Mase ibi vyabaye kweri naje navyitega navuye home nkomeye neza heje kwitira amazi meze fresh nifise programme mu jama nyene wa promotion ya musique yacu tuvugana nyene tuvugane vyo ku radio vya hehe rero ndafata akamoto nkuko bisanzwe umotari kweri yagenda nkurubeya yantwara nkibabi wamengo ndafita kuyitwarira mwijana muri make wayibona hari ya wicaya cyane gose ewana rero turiko turagenda sinje kubona undi mu motari ya devie mu kazero twari tugiye tujemo ewana ubwo nyene cha turagira isanganya turamugonga natwesha turi kuba mu ibarabara twikuvyereje nikanguye mbona kuguru kwanje nyama ziri hejuru kweri nyene abantu baramfasha amaswe ya mbere sanafata rero nakamoto nyene kanshikana kwa muganga ndashitse ndivuza barangirira nyene byose bikenewe Imana irakinga nandi hano nababaye kuguru tukanyene abaganga Imana bahezagire kwese none waragize waravunitse canke warakomeretse oya sinavunitse gusa nakomeretse kuba ari hafi y'umutsi sishobora gutambuka nafise amabekiye ko bikomeye cyane hano kuri toilette biragora bro none naho ugwaye ubuterangere ni buhera mani ibintu kweri bice bintera ubwoba nubabaye majahe aha kuri uruhande rwo ngaha ucanye imera derrière ko ipati yose niyo nababaye rero kubera ariko umutsi usanga ugabo kuguru nana magufa yo kumano n'amanamami yaravunitse amaharamana yavunitse yaravunitse niyo mpamvu nacenshira ko bandage naho hari ibintu vy'inyuzi kiya yatari bro abantu muri ko mudukurikirana rero mukunda kuca mwandika muri commentaire ngo itopeze ikintu kuri kw'Imana yishipeze nabo yibeze namwe Imana bayibahe basi no kuri kw'Imana yishipeze gusa naje ntiyari bwamba ari ingene vyagenze gusa nari ndabizi gusa ko yabaye ko nico gituma naje kumuraha yari bwamba ari ingene vyage bana polesana kwe asante muzi asante sana none iyo moto nyene niyaciye gucako canke nawe ni kujya kuntu urabona
yarakase ashaka kumubisa caramugonga ca turikuba mu ipave twikuvyireje amaguru kubera bari hasi gucyane moto iragukuba na wewe rero ibintu vyari imbere byo vyose binkata binkase rero ni moto yari ku kuguru ca ndavunika amano amwe n'amagufa amwe y'ikirenge ntameze neza ne muri ako kanya waragize nyene warafise ubwenge nyene bwari bukwiye canke wagiye gutora ubwenge mu nyuma imaze kwikubita hasi watoye ubwenge mu nyuma cane nari nkifise ubwenge bukeya bwose nabutoye neza ngeze kwa muganga kubera nasanze telefone atacu yabaye amahera narifise yari mu mufuko bien ca ndafata na déplacement mbe nije nayifatiye ca ndagenda kwivuza gusa ubwenge bukwiye bwo guhamagara nk'abantu ba famille kugira bambe hafi nabigize après inere gutyo ibana pole sana kwi asante ibintu birababaje ndakesha yatari bro buryo ubuzima buragoye harimo kuduga no kumanuka kweri bama babivuze yama none abaganga bakubariye kuzokira ryari abaganga bambariye ati après quelques jours dusangana mpinduza ibintu by'amapasuma iki haba nkuze inyuzi après 7 jours hamarese abara gushenya no kugushona ya barashonye sefati binini muga umutsi w'inyuma ntacu wabaye umutsi w'inyuma gusa kubera ari hafi yawo niyo mpamvu natambuka sinambuka bikunda gusa umutsi nta kibazo kubera abana ukuguru ndapfunya ntagorora bukebuke tu hama ibintu bijanye no kwishuri bica bigenda gute kwanza warusanzwe wiye school kweri hano hari kibazo kinini kubera sanzwe nigana usanga déplacement bigoye abana déplacement zoroshe barazikuye school rero bica bingora singenda ngo masiba ama examen baguma bakora je mugasi nzogenda paka ndabe yuko no kundi déplacer vyoroshe basi nabukebuke hama ama examen nzokora ama deuxième session ndibaza ko nzoyatora Imana izogufasha vere mu bitoza Mungu kwanza ko Imana ntanzigo yagukuye aho hantu aho yakorokoye kwe none wari umwe ku moto nari umwe no mu motari gusa mu motari naho byagenze bite umotari yarababaye gusa wewe ntiyababaye cyane yarakungaguritse no muri poitrine gusa moto niyo ameze nk'iyononekara amatroviseur yose yaragize ingorane ajya ama proshoke y'imbere yose yaravunaguritse antuka kuba nababaye no ngaha gusa ndashima Imana alhamdulillah ntiyagize ntiyakupfunguje oya mu motari ntiyamvuje waciye wimenye wewe ashikanye ku bitaro yaciyanyika sinarivuje nyene kandi nta complexe nifitiye cyangwa ndamugirira ishari oya kandi ndazi kandi umva wewe kagira mu ijana kamani umva katayifise mu ruhara amotari mu dukurikirana muze muragenda buke bataha wapi nta ruhara bifise mu kuba nawe ne kwere yagenda cyane moto yekariruka n'umwanya nta cyane wari umbwete nyaruka nzaniye wapi ne nabo bari ati mugabo ntwara nkibabi kwere cyamvuga ati ndiko ndiruka n'umwanya bro cyamvuga ati okay nta kibazo kwa sanzwe nyene ngenda ku moto usanga biruka cyamvuga ati vyabaye bishike nubwo yari kugenda buke yari kugira accident Jereje nje gituma je naho umuntu anyirukana ku moto mvuga ntigenda gake mutama genda gake uri mu boss genda na taxi bro ndagera ni moto cyane ahubwo ndagera ni moto vrema ndagira kugira na taxi moto kuma misi yose taxi ndagenda ngo mugasimisha yose arabishika mugatereka ngende ni moto kandi kenshi waje niki ubu nse nakamoto kamparitse ngaho cyamata na taxi abakozi ba ambulance TV yaje na taxi no gucama afisa mega miss reka kuneza abantu aho mama reka tubandanye naco reka tubandanye nuko uramaze kuvunika nyene bo ntaco reka mvugeti pole sana hari hembe gaho haboro hari aho mayirisanga hari abana ko ari kuri 14 hari yepfo hafi ikambi y'abapolisi hano hari kambi ya polisi kuri 14 hari yepfo cyane okay ijya kambi irumva kuri 14 na iva kuri 14 gaseruka kuri 15 ndahibagiye n'ingene bahita bashe ndahibagiye naho nibuka neza ingene bahita gusa turaza kwihibuka munyo reka rero tugaruke no ku muziki abantu rero mukomeze musenga muraho kunyene mufashe no muririmbyi bacu bana ko yabaye cyane sinzi ko ni hatari reka tugaruke ku muziki wawe umuziki wawe urafuse umuziki wasohoye inyuma y'amezi 8 umuziki bita Mia umuziki bita Mia je ndumye soko Buja Flavor mba nakurikiranye ibintu umuziki bita Mia umaze kurabwa n'abantu 1,800 amajana 8 mu metero uheruka n'amajana 7 mfika gusumbya n'ibintu n'amajana 8 wowe wavutse n'amajana 7 kamera mano tusubiza inyuma kano kantu umva 1,800 sivyo amezi 8 arakonkumutse mugabo umuziki ukurikira umaze kurabwa n'abantu 2,000 habura nk'abantu 5 mugandaza ubu turiko turaba kino kiganiro 2,000 bakwiye ubu turiko turabira kino kiganiro
bibiri bakwiye none byagenze bite 1800 amezi 8 agahera mugabo 2000 imisi 12 2000 Gisho novuga ati n'ubuntu bw'Imana cyo ca mbere ca kabiri naco nuko umuziki mwiza uri promotinga ubunya uje ushobora kuba wari promotinze kurusha wa mbere kandi nditeze yuko n'ubunye uzobandanya ubikora kandi ubunya support zimwe zatanguye kuboneka kuri miya mugabo ho hariho support ntari bwaronkeka kidogo rero yinye narosemo support nkimwe cyane zibiri niyo mpamvu urabona Mavsus yaduze mu ya muto ya gusumba miya peut-être bientôt izoduga cyane kwize 100,000 views amane reka tugaruke none amezi 8 amezi 8 ndasohora umuziki byavuye kuki ntwari bwagira isanganya wapi nari nkomeye none byagenze nari dori byagenze bite ekuno vyagenze mu gusora umuziki ntitujana bipapuro ntitujana amenyo oya mahera arahari mutama wapi namara wapi namara arahari ari nyuma ari ivyumba bingahe hari no hari bingahe sinawe umunyarusaku bero hama babivuga amubwira wowe ura 100,000 burya ni 150 cyane 100,000 sinzi kweri bivana ayo gusohora bivana aho ukorera kwa Xfeta ni 150 150 kandi indirimbo wayikoreye kwa Xfeta aho gira ura 150 amezi 8 yose uri kwiga 150 muta rero ndi umunyeshuri rega je nakazi fise urafise job waje n'amataxi niyo mpamvu uri kuravuga gutyo je namara bifitiye je ndabutse NA Chilo ndaguteza abantu ndabivuge byose ndabivuge byose nta kibazo je ndamuze NA Chilo vema akanoti niyinginga nayo ndavuga nivyo ndavuga ninkinda ku mukene ninkinda ku mutindi inoti wawe uri kurigira business ku migani kujya kwinda ku mukene arumva mugabo acaye ambetse 8 vrema tuvuga ati nyamba wari warafatiriwe cyangwa ati wari warmanje kubiheba to reko nategura umusigo ukwiye neza ndakora ikindi base cemeza kuko inoti gutingiye nagenda kimegira sora audio kirazira ijana na video session fresh abandi bakubita audio kubita audio nk'umunaneze kurikirana mugo akubise indirimbo video kubita video biravana ndarama audio fise amandirimbo za mbere fise zine za mbere zose n'amaudio izi zindi zibiri zarama video mbeko tamuza banzureke mpeze kwanza zirakunshira ibadaya niyore indirimbo zine za mbere n'amaudio ari kuri chaîne yanje ya YouTube ziriko nazo n'amaviews ariko araduga neza usizi zibiri za mwisho ni yazora amavideo rero kuba natevye amezi 8 yose biva ku bintu vyinshi gusa hanini nitujana iyi mitwe yonyene nitujana amenyo tujana amarare ni usanga bura kidogo no kutamaza kudushorera muri yagatase turakora ama video muto mwebwe ama video rona tukora yo ku TV online opana yo ku TV online utse kunyugusa ndaguhamara indirimbo twako niwe muri ribi maze sambrage nuko ata ni bra niwe muri ribi maze gukora video muri maze gukora video umutipe bita sound boy uramunsi wapi nanze okay ntuze chocolate uramunsi wapi nano munza reka tuje kuri YouTube turaza kora inyuma y'ikiganiro kwera ko ubuca bidutwara umwanya hariya turaza kora inyuma y'ikiganiro nayo gusa rero hanyuma tuzoje kuri wa manoti TV dukore video nziza cyane kibazo namba mukora neza ama condition musaba nkazoya kwiza ibintu ni fresh sara nta kibazo na kiye fresh ke tukora okay reka tugaruke rero twigarukire ku muziki mutabo twigarukire ku muziki je nakunda kwishuriza abantu baba bari kwadukurikirana kwera ko ndazi umuziki ntuze yandazi muri kano ariko nemuce mukupa ikiganiro ngo muragiye kuri abantu ntuzeya dudu banze mu kimare aho mutse kuri abadudu mu nyuma muri kano kanya abantu baza kuri abadudu baza kuca bambaza ati none azosorira indirimbo ryari igenzo so indirimbo amezi 8 oya gusa bizo indirimbo ikurikira navuze yuko ntazojana amaboko gusa cyangwa umutwe tujana ibicano rero noti faranga gapesa amarare rero musi yabonetse neza niyo yindi zoboneka gusa rero tije ndiko ndagerageza kuraba igihe kingana kwizohera nimba ari imyaka 5 duha okay ndiko nagerageza kuraba nko mu kwezi kwa 11 kw'icyo gusa afayo ku mwaka uhera uko icenda kugomba gushike cyo dushika mu 11 haba ukwicuma zaje mu kwicuma n'ameza yakameza 3 ku ndirimbo ni fresh ntari okay aho turi ku kibazo cy'indirimbo turagikemuye kiravuye mu nzira abantu mwari kunyandikamo batatu indirimbo ryari rero biraheze ama NA Chilo motive abantu nyene mu motive kugira ngo aze ku umutume aza kuraba indirimbo yawe burya kare nk'ubu ari abantu usanga bari nyene ya kapera
kubita kapera ngaye ariko baraba ikiganiro batazi ko ndo muraperi batazi kucara muga baraperi bamaze gukora barabona ati umuntu yambaye inkofero nkuko abaraperi kenshi bakunda kwambara bene izi nkofero babikora twagiye iminota mike cakaguru cyane biro. What up, this is Babylon Kankalas, the best rapping at the place. Your boy NA Chilo. Sengi karata y'ubuzima usobore kubaho neza kuraba ko mu mufuko usobore gukora kugira uronka amahera ivyo bisi bitubuzima kora kazi ka fresh udasubira inyuma ivyo bizotuma hirya no hino bakubaha niwo kora ukabona uko biseswata ntuhagarike gumukora kujya ku mutima twendeleye amatusi twendeleye amatusi pariti ya kabiri kuri ndutse tugendirivo sasa pariti ya kabiri she's better than she's my the one she's make me fresh kandi ntagira amakesi idemu no mena case nkura mama turi kumwe ndateza nkolaye mu makesha baby geretesa sira mu ma pressure better kama hela mayi mia ndagufata kama jiga the best weapon at the place utandera kuri subscribe basha taki pariti ya kabiri muri yandirimbo sasa pariti ya kabiri muri pariti ya kabiri ubanza kwibira wera yo twendelay hibagiye man anyibutsa ndase bamaze kuyumviriza kesi muri pariti ya kabiri nakunze haki hano vuga ngushitse ye ngugakomina yani parti ngo guhenda ngo bakumanya nyama ngo batukukura duhuzo yani parti ya kabiri ya verse ya mbere jere na inzu mbaje ngo verse ya kabiri zaganye kuri parti ya bavuga ati ohere hanye nyene inyumbere yuko uvuga ati bagudu tagi wewe usakira haja gusaga badukudu zene nkunda ohere hanye nyene twendeleye amatusi endelea reka kwigira ikijuju butobo guhenda bugutwara mu buhumbu bagutora nk'akajumbu baguhenda bagukura n'uduhuzu ntutangwa kuvuza impundu ishitse yo gatangura kuvuga yes NA Chilo chakuri YouTube yiwe chakuri YouTube wandike NA Chilo ni na Chilo murabe indirimbo dudu n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye wibuke gushonda subscribe kugira biza kugenda neza cyane na comment no mbwete muri no ndirimbo wari kugiye indirimbo zohindira umunyu muzogira kugira ku commentaire zanyu tuba tuzikeneye iwanje no kuri NA Chilo turacamana je ndakora baraperi kandi ku ka freestyle kandi siramo beat kwa beat no musi nayo twitwa okay reka wenda nta zuragira utuntu nyene kugira rap iryohero hasi abanyene gato karakura yes nakorotse no musinza gukora ikiganiro ryari naguye ni motimani rakinga sanga bajama bazana kundaba nga bademo baraza abandi bakagenda iyi ni freestyle kuri Bamanoti TV reka ndabarapire ndabereke ko nkazi reka niyite best rap ndabikwiye reka kwibaza yuko jewe ntabikwiye nababi face ndo frobora nyubaha Babylon bose balabizi the best rap in the place K you was paradise we the best Babylon kese baby let's get the fist the best king of the soul let's get the best be the list get the better with the quiz so the peace the be the bliss bricks in our let's get a pull out the scale single let's the be the less put your hands in the bell tiga let's tiga be the pesa sobora no kurapa muri rap ya nachi boss kuri beat ya nachieno wakubita ko nyene ntoze kuri beat ya nachieno wakubita ko mistari nyene bikagenda bijanye cyane gose NA Chilo katugushimye cyane kwa wemeye kuza imbere ya kamera za Bamanoti TV asante sana ndabashimiye ko namwaje kunsuhuza twese tugenda dukoze ni tunatwenza nako warugwaye babaye mugato mwakoze cyane ahubwo cha bless uri rasta man yo hereza ngo rasta man ntuze agira abarasta man ngo hereza piga 5 aba papironi wamwita umukubita umuhushura umusaturo niba akunda kumutatura umumomoro ngo uri kubona Rastaman ngo cugira nkuko uri kubona Babylon ashimira abantu mwese mariko muradukurikirana muri abantu bagaciro mwebwe mudahari ntaco twokora imebwe muduha intege nyinshi zitandukanye mubandanye mudusengera tuze dukire tuzane ibikorwa byiza vingira akamaro turabe yuko natwebwe
igihugu twoshobora gushinga icumu mu mashinga ja bless. Yes, reka nandi ndabashimire mwe badurike mu mashanga gushika muri kano kanya cyo ko imbere ya kamera ni the VIP Manoti promoter maître de ceremony bene de camera ndako n'icyo ndashobora kubona byo ndashobora kubona ni cameraman mvise yo T-Jos cameraman maze ko tugendana ahantu hose ngiye wumvise Manoti umva na T-Jos turi kumwe uko nyene nararangiza kandi reka manze mvuge manze suhuze abakobwa muri Saudi mwese mwubahwe cyane ama ndabibutse kandi ko ndibikira bise cyaru ndiko ndamutse abakobwa bari muri Saudi abakobwa bari muri Saudi yambujana kandi mwubahwe cyane muzomunyandikiye muri commentaire mumbaze gituma nkunda kuvuga ngo muri Saudi yabubaho ama rero ndi kumena Gastar Studio kandi bakora ama photoshoot bakora ama video bakora n'ibintu bigiye bitandukanye ibintu bijanye n'ivyo nyine invitation VIP zimanza ibintu nk'ivyo ivyo bintu byose ubikeneye bandikira kuri nomero ukabona ngaha iruhande rwanje yanditse kuri no mutumire wanje ndayimwandika ngo mugira amanoti bana ndabakunda n'ukuri kw'Imana jere nkunda abantu barabiki kandi bakigimana mwubahwe cyane mugira amanoti be brave.